twanezerejwe nuko dukoze inama nziza turaba ingene amakomine yifashe inyuma y'amahinduka yabaye. Ni inama twavuga ya mbere yo kweraba ingene ibintu vyifashe dutanguriye gukorera mu ngendo shasha, ingendo izotuma Uburundi bushobora gukora bushika kumbona kazoza. Nkabanezerejwe nuko maze kubona ko abene gihugu bashikira abarongozi babo, kubona kuko turabaza tukumva ko Buramatari mubajije uti iki kibazo cya umwene gihugu wahanaka urakizi, kumva ko akizi naho bataragitorera umuti mugakiza bariko ararondera umuti. Musitanteri kumva abene gihugu ibibazo bafise naho batarabitorera umuti, ntituri mwijuru, ibibazo biramaho. Mugabe igikuru nuko indongozi yama yumviriza birongoye kugira ngo imenye ibibazo vyabo. Novuga mbere yuko mu gihugu cyose biraboneka ko hari amahinduka manini ajanye n'uburongozi, n'umuntu ariko arabiraba arabona ko abene gihugu umutima uri munda kubera babona bati hariho umuvyeyi. Iyo abene gihugu bari mu ikomine bakavuga bati hariho umuvyeyi Musitanteri, ndamwitura kanyakira, ndamurungikira ka message. Ego nivyo turacafise agahaze kubera ibihe twaciyemwo. Abene gihugu ntibarizera neza ko umukuru wa zone abatorera umuti, mugabo baramaze kubona bimwe. Mwebwe rero ico mujejwe nuko mwomenyereza abene gihugu yuko bumva ko umurongozi ujya mwegereye ashobora gutora umuti w'ikibazo ciwe, iyo atagitoreye umuti akakiduza hejuru. None rero kubijanye n'intwari ibereye, ibijanye no gutsimbataza demokrasi, turana ko riko biraza. Demokrasi so kuvuga ngo ni migambwe myinshi, hari abantu bazi kwinsigura ya demokrasi ari migambwe myinshi. Demokrasi ni intwaro y'abene gihugu iharanira abene gihugu bonyene, kandi bakaba aribo bamenya n'ingene uburongozi bwabo bwifashe. Nico gituma baca bitorera indongozi bafitiye ikizere. Muri demokrasi rero nta handitse ngo ni migambwe myinshi. Demokrasi no guha uburenganzira umwene gihugu wese agashobora gushikiriza kamubakiye, ndetse agashobora kugira ijambo no kubikorwa indongozi zirakora. None rero ndabona yuko mu Burundi demokrasi iri kwiraba. Mwashaka kureke ku rwego rwa komine canke rw'intara no rwego rw'igihugu, demokrasi iri kwiraba. Kuko je ndumviriza amaradiyo, televiziyo n'imbuga ngurukana bumenyi, nta muntu agitinya kuvuga ikintu ngo boncisha ku buhomba. Umwe wese aravuga ico yiyumvira. Mugabo ico nabonye nkuko tuvuze ngo harahagaze abene gihugu bataratahura. Hariho abantu bataratahura ko ushobora kunegura umukuru w'igihugu canke umushikiranganje canke Buramatari akakubeshuza akakwereka ko ivyo uvuze atari ivyo. Sijuru riba rikorotse, muga nawe ni wemere ko ushobora kunegura, muga nawe ivyo utazi nawe arafise uburenganzira bwo kubwira ati ha wihenze uri gukora ibitari ivyo. Hariho mbere bavugana gashari, ukumva yuko umenga bari mu ngwano, kuko kera bari bazi ngo demokrasi n'ukugwana. Wagira ngo uramwishe agaca yumva umenga arababaye kwamaramaye yabeshe, kuko hari n'abandi bazi ko demokrasi nyene no kubesha birimwo. Rero ku rwego rw'igihugu agahaze nuko twasanze hariho n'abantu bari ncabwenge bataratahura demokrasi, yuko ukunegura abandi nabo bafise uburenganzira bwo kukunegura. Ntufise uburenganzira bwo kwambura gahuza abantu, ubambuye agahuza barafise uburenganzira bwo kwitwarira, kuko bavuga bati uburenganzira bw'umuntu bugarukira aho uburenganzira bw'uwundi nabwo butangurira. Uhirahiye rero ukamwambura uburenganzira bwiwe, arafise uburenganzira nawe bwo kukwitwarira. Abantu rero nibaze barabimenya, uri kuravuga ibintu ubivuge uzi yuko utariko wambura gahuza umuntu, utariko ushaka ngo abantu bamwanke umuteranya n'abantu. Demokrasi y'ukuri niyo abantu bose baba bari ari imvuga kuri, ari abantu nyene bahanurana. Niyo uvuze ukumva yuko uri kurahanura uwumviriza nawe wabandi, so kuvuga ngo n'ubutegetsi bw'igihugu bukumviriza gusa, na wewe urabwumviriza ukumviriza n'abandi. Mu Burundi rero hariho n'abantu batumviriza iradi, ngo hari ngo mukuru w'igihugu ngo niwe ariko avuga discours ngo ntavyo nkeneye ivyiwe, mugukaza wumva ejo ariko akora
amakosa kandi vyari vyavuzwe. Ivyo rero mugabo n'indongozi, hari n'indongozi ziyita bakabizi ngo je ndabizi, ngo ivyo avuga ndabizi. Muga nk'ubu je navuze nti nk'umunsi nofata indongozi nkaziha ikibazo ku bintu byose nagiye ndavuga, burya abonyishura babake. Namwe rero mugaragira ndabakebura iyo mvuze ikintu hajya muri discours mu bisanzwe Buramatari, ijya discours nawe ayishikana mu bene gihugu, Musitanteri barayumva, Musitanteri akayishikana, mwebwe murongo y'abandi ni mwebwe muca mushikana ibintu byose, impanuro ziba zatanzwe mu gihugu. Tunezerejwe kandi nuko mwese mu makomine mwamaze kumenyesha ko amahoro mutekano birahari kandi sagaseseshwa rumuri, ndetse iyo haba hatagira amahoro n'impunzi ntizari guhungira mu Burundi, kuko nta uhungira imvura mu muvu. No kuvuga yuko barabona ko mu Burundi hatekanye kandi haratekanye, turabona ko abantu bariko bakora umutima uri mu nda. Nivyo mwashikirije ibiza bihari, bibihomoka, ivy'inzuzi zuzura, ivyo navyo murazi ntawe bihagarika, no guhangana navyo dutegerezwa guhangana, ariko namwe mugerageze gukingira abantu. Hari umuntu yiyahura, je mparavuga none biyahura, mbega indongozi ziba zirihe? Nk'umuntu agenda kubaka hejuru y'uruzi canke kumanga akahubaka, uburongozi bw'igihugu ariho buri, kari gitwengeje iyo bipfuye aca avuga ngo ntabara. Hariho abona abonye yubatse inzu hejuru hejuru ya Ntahangwa, mbere si kure naho mu gisagara. None hari umuntu numwe atabona Ntahangwa yuko ejo zijya manga zizosenyuka? Muguno munsi akoma induru ngo ntabara ubaka ahantu, mugaye wenyene yarabonye ko yahubaka. Igituma mvuga uburongozi bw'igihugu, ahubaka re nawe acavuga ngo none nahubaka muri, ukamenga we n'umwana nikijuju. Ariko umwene gihugu urumva arakeneye umuntu amuhanura. Iyo mbonye rero ibihomoka biza, cyo mvuga none uburongozi bwari buri, rega haje ubumutabaye bariko ariyahura, kuko uburohiro agize isanganya nitwe tuba tugize ibibazo. Burya n'umwene gihugu arayubusa, uburongozi bw'igihugu nibwo bumaramara. Nico gituma tubahatira gukora, cyo gituma twanka marigara, abantu bose nibakore baronke ikishobora kubatunga. Ibi rero vy'ibiza nuguma duhanganye navyo, turaba ivyo tuza turakora. Nico gituma tubasaba mugume mutera ibiti. Hariho n'ibindi nabonye vyo kingira bene gihugu mu mazu yabo. Murabona nk'inzu zo haruguru nizo hepfo, amazi ava ku nzu yo haruguru acaza agatwara inzu yo hepfo. Hajya no kwigisha bakimba ibinogo bibika amazi, ivyo binogo biragaruka bikabafasha. Burya umuntu ashatse no muri regide zori amazi make, wageze kiya kinogo mu bwiherero mu koga, urashobora guca ukoresha amazi y'imvura wazanye, hanyuma hagasigara yo kunywa gusa. None ari ukunywa no guteka, ntuce usangurisha amahera makeyi kurusha yo wahora uriha. Rero muze murabigisha mwabwira muti wowe uri haruguru, gerageza wimbe amazi yabike mu kinogo kugira ukingire abari hepfo yawe. Rega no mu mategeko birimwo yuko uwo haruguru ategeza gukingira uwo hepfo, cyane cyane ibijanye n'amazi. Ibiza rero biriho, tugume dukora ibintu bituma ibidukikije biguma vyubahirijwe. Nico gituma duhimiriza mu ngo z'abantu batera ibiti. Intara zimwe zimwe narashimye cyane bijya mwahimirije yuko batera ibiti vy'ivyamwa nk'ibiti vy'amavoka. Twarumvise abumvise akamo n'abana bakumva akamo kwa gutera ibiti n'imiburi bibiri, aho umuvyeyi yimye umwana ahatera igiti c'ivoka aca gitera mu cumba. Ati none nta kubundi yaciye atera mu cumba. Hajya n'icigwa yuko abantu baba barumvise, kandi murumva gutera ibiti vy'ivyamwa cyane cyane wamura hejuru, igiti gikoga kikakinga hasi. Ivyo byose biba ari vyiza kugira dukingire ibidukikije. Ikindi tunezerwa ko nuko mwamenyesheje yuko amazone kiretse ahatarubakwa baraduhemukiye muri programme, kwari uko amazone yose mu bisanzwe hari kugera mu kwezi kwa gatandatu yose yubatswe. Abahemu rero barabayeho, mugabo kirutangaza ucumenga nta burongozi bwari buhari, kuko ba Musitanteri bico gihe bari kubikurikirana. None mwe muje kubikurikirana
musanga ibintu byarononekaye ingira tuzokora abari amahera ya gusaba yarihe hanyuma turabe ingene ibintu byokorwa n'ingoga kugira amazone yose agire vyangombwa bikwiye kuko mu isaha twifuza yuko boheza kubaka amabiro ya zone kugira ngo dusubire kuca tuja ku masentare nayo kubera amazone yose azoba afise amasentare ni vyiza yuko rero twubakira n'amasentare azoba ariko arakorera kuko zone twashaka yuko ruba rwego ahantu abene gihugu bitura mu bintu byose bakenera ku munsi rero kumva aho amazone yamaze guhera kubakwa aho bafise aho bakorera abene gihugu baronka aho bakorera ababakira bagatora umuti ibibazo byabo ni vyiza hanyuma aho batararonka abahanuzi abakozi bakorerayo naho abashefu de zone bahari birumvikana ko tuzokora ibishoboka byose kugira ngo abahanuzi babo babeho bigende neza rero ico no basaba nibikorwa bihindura isura igihugu duhindura isura igihugu guhindura isura igihugu rero nuko aho tuba haba hasukuye hasa neza kandi twarabonye ko bishoboka burya abantu babura babakebura ndabona yuko hari hakiriko kirahinduka mu isuku ry'abantu naho hakiri abagifise umwanda ariko muhimirize umuntu agiye kwibarabara ntabagiye kurima ntabagiye gukanyaga ubudongo agiye kwibarabara no kugenda asa neza yambaye agahuzu gasesuka yambaye turato hanyuma gutyo nahaciye naho tuze turahakora neza dutera amashugwe dukora umwanda cyane cyane binda bihamagarira abantu bari mu migwa mikuru ya komine imigwa mikuru y'intara mu bisagara byose tugerageze ibishoboka byose narabonye mu bindi bihugu byose kugira ngo abantu bigende neza abantu bose barabikora gutera amashugwe ujya mu ntafise urugo rwiwe ruri hajya kwibarabara ni wabazwa isuku ryahajya mu bindi bihugu narabonye n'amatara yo kwibarabara hajya bariko barariha amatara nk'ubu twebwe muri regidezo baba bashirako amahera y'amatara yo kwibarabara hajya kumubwira umuntu uti kugira ngo ibarabara ryanyurize ribe ryaka ku matara ya regidezo uzokongerako naho yoba 1,500 ntaco kiba bikimukomerekejeho kose mugabe igikuru nuko abona ati ya mahera natanga nabonye amatara ikibi ni iyo hari intwaro mbi urayatanga ukarindira amatara ko yabona ukayabura mugabo burya uvuze uti ubu rero kurajya amahera urutanga uzokongera ku 1,000 kugira ngo gice kiriha amatara yo kwibarabara bose nta numwe ataryoherwa yo kwibarabara habona amashugwe birashoboka ko umwe wese bimunanira murashobora kuvuga muti turarondera association gwaruka ni wazotera amashugwe kwibarabara hanyuma wowe icukora uzoza nawe urariha kugira iyo association ishobore gukora ikagomitera amashugwe ashaje batera yandi ibi rero mugende muhimiriza umuntu wese afise urugo kwibarabara ni wajeje gutera amashugwe ni wajeje kuraba isuku musanze hiyarara niwe arijejwe none niba babitayeho babikuye ahandi yari hehewe kugira bemerere nico gituma mugende buhimirize abarundi nasanze n'abantu bakerebutse kandi bagamburuka babura gusa umuntu abahimiriza rero gutera amashugwe kugira isuku genda mufate nko mu gisagara ca Bujumbura natembereye nkaraba hariho heshi usanga hari bisata vya leta genda kuri rya ministeri umwereke kwibarabara uti aha ni wawe kandi utabikoze je nzotanga raporo hanyuma uwo muntu ni yaba ari ministre ni yaba ari umudeje twebwe tuzomuhana kuko ruzovuga tuti wewe ntavyo wumva arabirishamba imbere ya ministeri yawe kwibarabara nimutinye uri musitanteri ntutinye kugenda kubwira ni haba hari ministeri uti ministeri nijejwe isuku ngaha niba Buramatari ntutinye uragenda ubashikire uwase kubikora twe tuzobaza tuti kubera iki wawe hari umwanda kubera iki wawe hari amashamba ati none ko twebwe nta buryo tufise bwo kubikora abari kubikora ngaba hanyuma rero dusanze ari gisata ca leta tuzomwihanira umukuru wacu hajya hari handi hari amashira hamwe yabikorera ivyabo amashira hamwe atunze amabanki nararavye nk'ubu uri kuraba hajya kuri Buramatari hajya mu bisanzwe nta wundi yari kuhakora yari kogera uko na Buramatari na regidezo uko nibo bahafise amahinguriro none bavuga ko arabakene bajya Buramatari rabuza abahera gukora hajya mugabo yabuze uja kumuhimiriza abantu bose bafise rero ingo zabo kwibarabara
genda mubahimiriza babwire muti aha ni wewe nibambaza igituma hari umwanda ni uzo waranyankiye hanyuma duheze rero ku rwego rw'igihugu uwo muntu murumva azo ari mbundege babo ntibazotera igihe bavuga ngo havenje kwitura ubutegetsi tucoca tuva tutoya na waradukwegeye korera waradukwegeye umwanda novuga ubutegetsi warabugambarariye ntuhagire ico busaba ndabwo barakugambarariye mugende ajya amasosiyete ari hajya bajya abantu barafisa amahera kandi nabo nyene ndazi ko banezerwa ahantu hasa neza mubabwire muti hajya kwibarabari wawe tuhahaye wewe ni haba ari hajya imbere ya ministere ya finance rijya shamba nabonye riri kwibarabara ni warijejwe umubwira uti genda habona hasa neza yase kuhakora uti ndazana abahakora mugura bahemba hariho ibibanza rero dushaka yuko tubishariza ibibanza vyiza hariho abantu nabonye bariko barubaka ahantu hari aha leta heza bashaka kuhiba emwe abashef de quartier muri Bujumbura cyane hari ikindi nipfuza ndashaka kugwaruka ruronka ahantu ruza ruricara tukabashiraho connection rega connection ntizimvye ya internet nkajya tubakoze iyo jardin public hari hano nabonye nkajya mu Ngagara bari bo batsakazo chef de quartier yari hatanze kwe ahubwo yarakwiye guca hakora kakaba kajarada gacashira udutebe nkatungahe hanyuma tugaca tuhashira connection ya internet abajene baca baza bagira ya maroshereshe yabo murazogenda igitega murabe imbere ya Jerusalem hotel ujya mu jene gasape yarabagiriye aragira ahantu gwaruka ruza bakicara bagakora utuntu twabo agaca yigira kandi yambwiye ko bitazimvye none kujya duha akarorero kubera iki tutora ivyo bibanza vyose tubona byari vyiza abantu bashaka kwicaramo tukabishariza tugashira udutebe nivyo bizogira isura y'igihugu umuntu yinjiye mu gihugu abone ko yinjiye ahantu tujya tuntu rero mubona hose bagiye barasigaza ntagire umuntu asubira kutwubaka hajya niho tuzokubaka ivyibutso nk'ubu turakeneye kwibuka bihome duteza kugira aho tuva tuti ngiki icibutso ca bihome twashiraho igishusho ciwe bakabibona tukahakora ahantu hose hagende neza ibisagara vyacu bigire ishusho abantu bafise amazu aha zabwiza nkiri barabara rigenda kwa Ntare kuva mu Kamenge kuva hariya epfo tukarikora neza gukora icamwe abashitsi benshi biteka umuntu agasiga ku kibambaza inzu yiwe akayisiga neza bikaboneka agakubura hajya imbere yiwe ntarindire ngo meri nizoza gukubura yumve ko imbere yiwe hakwiye kwama hakubuye no mu bisagara rero mu ntara zo hagati mu gihugu mugire abantu basige uturangi bambara impuzu zimeshe bakubura imbere yabo hamwe usanga hose hasa neza ico gihe niho bibaca biboneka ko ubutegetsi bw'igihugu buriho kandi murumva ko atari kugirira nabi abene gihugu ahubwo nabo nyene baranezera cyo muranda bibona baranezera nabo nyene babasanze ahantu hasa neza novo bisigura ko wewe uri umuvyeyi w'ikomine umuvyeyi w'intara ubahimirije barakora rero ko nabo banezerwa no tuntu twiza twige gushaza rega marashobora kugira kampanye nko mu ikomine mugavuga muti iyindwi twayihariye gushaza hari abantu birirwa bicaye agaca avuga ngo n'ubukene yari yicaye abo bose ni mwebwe mujejwe kubahimiriza ubonye umuntu arashobora kuvuga ngo urumva ngo singira ngo amikoro ko hariho umuntu w'umurimyi yabuze umukozi abarimyi murazi kuronka umukozi biragoye iyo uvuga uti ngo ndakwereke uguha akazi mugabo bumve yuko abantu bose bategerezwa kuba bameze neza hanyuma hariho ikindi kijanye n'ubutunzi n'iterambere nibi by'abantu bagira urucuruzwa rwa magendo bacisha ibintu mu binywabi badashaka gutanga amakori n'amatagisi navyo nyene tugere tuvyigishe bumve yuko igihe batazotanga amakori n'amatagisi nta polisi azobaho nta musoda azobaho nta mucamanza azobaho nta musitanteri azobaho none batariho iyo bafise amahera hoho azoyakoreshereza hehe azoyabamwo gute umusuma aje kumwiba atazoronka umutabara babisigurirwe bavyumve yuko amakori n'amatagisi ari byo biteza imbere igihugu nivyo vyubaka ayo mabarabara nivyo vyubaka ibitaro nivyo vyubaka amashure hanyuma ikindi mwobwira abadandaza bamaze iminsi numva bidoga ngobere ngo nimbi mwababwire mwamenyeshe neza amatagisi saya abadandaza n'amahera y'abene gihugu umwene gihugu yagiye kugura hajya agiye kugura
ajya amahera ya tagisi ajya niyo acaja muri leta mu byo yaguze. Burya inyungu y'umudandaza iguma yoyo ari inyungu. Ujya mudandaza ni nkuko amurungikanya ajya amahera agende kuyatanga mu kiya ca leta kugira ngo leta ishobore kubaka ya mashuri yubake ikintu nk'umwene gihugu wese arafise icaterera ku gihugu. Ajya rero iyo ugiye kugura ikintu burya ajya amahera ya tagisi nayo uwo mwene gihugu yaguze. None umudandaza yabikira iki atarayiwe nagenda yatange. Hariho mbere abaciye bashaka kugira ngo n'imigwi ngo bikomeze ngo bahame ngo umuntu ngo abarega. Umwene gihugu wese ahubwo ahamagariwe kurega. Hari ikindi nabonye abo bacisha ibintu mu binywabi bariko bahombesha udacisha mu binywabi kuko wewe abayabirose kuri make acagurisha make wa wundi aca mu ngingo agaca homba. Baba ariko barahombesha rero abo bikomeza bagira imigwi. Mwese muze murabatubwira tubagwanye tutagwaneza hamwe. Hari igihe muzosanga community abashoboye yonyene muzosanga n'intari tabishoboye hariho abikomeje ku buryo na Buramatari atavuga muraca mumbwira nzozana inteko zose kuko no mwasi w'igihugu umuntu adatayikora ni tagisi no mwasi w'igihugu ko ntashaka igihugu gitera imbere uwo dutegereza kumuhasha tumufate nk'umwasi w'u Burundi. Nibumva rero muri ko muravuga muti wewe turafasha ibyo bintu byawe wanyegeje ntibazava ngo ni Musitanteri muramubwira muti jewe si Musitanteri abigize gendo baze igihugu nico cabintumye kuko naje sindajani wanje. Ni nk'abajya bahora bicarika amatongo ndababwira ni aya matongo mumenye yuko ari igihugu burya nta santimetero imwe ibaho y'umuntu mu gihugu. Nico gituma twamenyesheje yuko ata muntu numwe afise uburenganzira bwo kugurisha itongo ku munyamahanga. Uragurisha ku Murundi nta ngorane mugabo ku munyamahanga kirazaye kaziririzwa. Kubera iki mwibwirizwa shingiro noneho birananditse vyanditse yuko ata muntu numwe ashobora gukura ku gihugu n'akabanyu na gatoya. None ugurishije ku munyamahanga ntiwumva ko igihugu akigurishije. Ibwirizwa shingiro rirahana umuntu akuye kwa kametero kamwe ku gihugu. Nta muntu rero numwe afise uburenganzira bwo kugurisha itongo ku munyamahanga. Umuntu ashobora guhitonga umunyamahanga n'urwego rw'igihugu uburongozi bw'igihugu kubera hariho amategeko bijanye ntibaba bakugabiye no kubera uje gukora imigambi y'iterambere mu gihugu bagaca bakorohereza gukora iyo migambi. Nico gituma leta niyo yonyene ishobora guha itongo umunyamahanga naho nyene birafise amategeko abigenga. Mugabo umwene gihugu ahaye umunyamahanga amenye ko agurishije igihugu kuko nta mategeko yakurikije. Ico rero naco nyene muze muracigisha abantu bavyumve kugira ngo igihugu cyacu tukibike. None namwe nimwiyumvire nk'umunyamahanga yozana nk'imiliyaridi nka 3 z'amadolari agaca avuga ngo hegitare nzoyigura imiliyoni 500 y'isi ndimwa. Wewe ugacugurisha ugurishije ucuva muri iryo tongo nanje ndagurisha ngurishije cava muri iryo tongo n'uwundi akagurisha n'uwundi akagurisha duca tujahe. Iyo ugurishije itongo none tujahe nturivamo mu nyuma none abarundi twese tugurishije amatongo yacu yose ntugurishije igihugu cyose none tuzoca tuja amajahe. Nikiye igihugu tuzoca turonka tujamo duca tubabaja babo batuguriye none tuvyemere tubabaja. Ivyo rero mwe mujejwe intwaro ntimuze mwemera ayo makontra ntimuze muyabasinyira. Uzokwihenda yagurisha uwo munyamahanga bimenye ko bidakunda nta matransfer azoba ntihagire uzokwemera gusinya iyo kontra. Umunyamahanga ashaka itongo abafise imigambi yaje gukorera mu gihugu nagenda yerekane mu nzego zibijejwe hanyuma mu kumworohereza rero baramuha hakorera. Sovuga ko umunyamahanga adashobora kuronka mugabo birafise amategeko abigenga ni leta yonyene ibikora. Hanyuma umunyamahanga nawe ashaka arashobora gusaba uburenganzira bwo kuba Umurundi. Ico gihe urumva amaze kubisaba akavyemererwa kuba Umurundi no Murundi mu bandi. Nta rero bisabisana nuko boza kudugurira amatongo bakayatwara. Sinzi ko mwibuka ko ari abigeze kugaratanganyika bayiguzeyo baguze ku nkengera kugira abarundi ntibaze basubire kubona Tanganyika. Ico gihe iyo tutikubita gashi kari kabaye ahubwo nce nibuka ikindi kintu mwavuze c'abantu nuno munsi bagariye ku matongo amwe yo ku metero 150 za Tanganyika. Twaramaze kugira noneho ni karata ahubwo dukwiye kuyibaha muyibone akarimbi bakabone uwuri muri metero 150 amenye ko yihagiye ha leta kuva hariya mu Gatumba kugenda gushika Inyanzarake igicapu kiriho
hose umuntu azi ko ari ku metero 150 amenye ko atari iwe. Hajya n'ahantu hakorerwa imigambi rusange, hari aho dushobora kugira vya bibanza abantu baza kunezererwamwo, haba ari ahabo bose. Hari aho dushobora z'umugwiza tu akavuga ati ngomba kuba ka hotel bazohora bashikiramwe abanyamahanga, irakwega abanyamahanga. Leta yashaka kuvuga itaha tuzohakorera iki, aha tuzohakorera iki, tuzohakorera iki. Muga nta muntu numwe afise uburenganzira bwo kuvuga ngo ku metero 150 kuva ku kiyaga Tanganyika ngo niwe. Nta numwe abifite uburenganzira. Iryo tegeko ririho nibwirizwa kandi amategeko nukubahirizwa. Ntagiye uzosubira rero, kandi mukwiye kuza murasoma cyane amategeko. Nk'ibwirizwa shingiro ni ingingo menga yindi mwibwirizwa shingiro. Mwene ivyo nivyo mukwiye kubona mugaca mubereka muti none we ibwirizwa siwe waritoye. Nta numwe afise uburenganzira bwo gutwara n'akamanyu gatoyi ngo agaha umunyamahanga. Akaca bibona ivyo vy'itongo rya Tanganyika hariho ibwirizwa ririho ryerekana neza yuko imetero 150 atari wawe, akarisoma akagibonera wenyene. None azosubira kuvuga ngo ni Buramatari canke ni Musitanteri kandi yabisomye, kandi abashinga amateka aribo babitoye. Urumva rero ntibiba bikirirwawe, wewe userukira ubutegetsi bw'igihugu. Rero abantu bose bazo barihagira ibintu nukumenya yuko tudashobora kubibemerera. Hanyuma ikindi nababwira nukuziganya ibibanza by'igihugu. Mu biziganye kuko aho bukira tuzogira imigambi myinshi. Ikomine yose iravuga iti none nk'ubu twogira umugambi wo kubaka igishure kija nko ku mahegitare 50. Aha ndahafise. Erego urashobora kugira umugambi uja ku hegitare 50. Uraba ko hafise. Ahantu rero hari amatongo ya leta ni muyabike, simvuze ngo muyashire ngo mu mupfuko mu isandugu. Ririko rirarimwa, abantu bararirima, hanyuma umunsi hageze kubaka ico kintu bagahagarika. Murahama koperative akarima, umunsi hageze uwo mugambi w'igihugu ukavuga uti harageze ko hahandi tuhasubirako. Mugabo murondere haba mu bisagara haba hehe, ahantu hose hari amatongo ya leta yose muyagaruka mu ya leta n'abanyaza amatongo ya leta. Reka ndabereke ingene muzobigira. No kuvuga umuntu azovuga ngo hani iwanje, umubwira uti kwa tuhazi hara leta, havuye mu minwe ya leta gute, haza mu minwe yawe. Twereke impapuro. Ubwa mbere impapuro ni kete ryo gusaba, nta muntu bahitoga atarisavye. Wahasavye uvuga ngo ngabira cyaye, wahasavye uvuga ngo ntiza nkora umugambi. Twereke iryo kete. Hanyuma leta yakwishuye iki, yakwishuye kwikugabiye, byose tubirabira mu mpapuro. Ugaca uvuga uti ico titre uri kurerekana nta kivuze kuko ntitubona ingene iri tongo ryavuye mu minwe ya leta rija mu minwe yawe, ntitubona ingene inzu yavuye mu minwe ya leta ikazi wawe, kuko inzu yahora ari ya leta. Ugasanga umuntu avuga ngo niyiwe, umwereka uti waraguze, leta yarakugabiye, twereke impapuro. Atagira izo mpapuro biba biheze. Ngaho rero mugende murondera ivyo bintu byose banyaze leta, y'aba matongo y'aba mazu, kugira bigaruke mu minwe ya leta. Ejo turakeneye aho indongozi zizokorera, amazu zizokoreramwo. None indongozi uyikuye yahora inyanza rake ukayijana mu Kirundo, none azoca bahehe? Mu isaha twategeza kuba dufise inzu acashikiramo ko ari kwakora ibikorwa by'igihugu ashikabamwo. Nico gituma ayo mazu ya leta rero yose twoyamenya kugira ngo abere kirumara abene gihugu bose. Hanyuma rero mu kurangiza nagira ndabahe impanuro nkeyi. Ivyo nivyo ndabatumye muja gukorera, ndabivuze kugira ngo bumve yuko atari mwebwe mu vyitumye, kuko ari habaca bagaya ngo Musitanteri ngo wewe ntaje ngo ivyazanye. Oya, Musitanteri nta ngorane ziwe, nivyo jewe nabatumye. Ariko rero nagomba ndabaha impanuro kubera muri ya mbono kazoza. Ijya mbono kazoza y'u Burundi, inkingi ya mbere icingiye kijya mbono kazoza ni engagement de l'État mu Gifaransa, ni kuvuga n'uruhara rwa leta, n'uruhara rw'igihugu. Mbega igihugu gikora iki? Igihugu niyo nkingi. Ari nkingi rero igihugu gifise abagiserukira n'uburongozi bw'igihugu ni mwebwe. None rero nico gituma nagomba subiremwo ndabibutse icari cy'uburongozi bwiza, indongozi nziza, ico twita mu Gifaransa un vrai leader. Le leadership
aba umuridera abameze gute tugisubiremwo kugira ngo namwe muvyumve ntihagire umuntu azobatera ubwoba ejo wowe umenye ko uri indongozi kandi indongozi nziza icambere indongozi bonerwako ningene wenyene yifata imbere ibintu byose bishitse wifata gute inyifato yawe niyo yerekana uburongozi bwawe ko ari bwiza cyangwa atari bwiza mbega wewe uriyumva ko ushoboye dutanga karorero k'umurongozi mwiza ubufise leadership ni intambwe muze muyirabe ntigende iriruka intambwe irazi yuko itora umuti w'ibibazo byose bije ukazobura indongozi uri musitanteri cyaye Buramatari yo turagowe uzomenye wewe wawahejeje kunanigwa naho wowe uri incabwenge imeze gute naho umeze gute uri turagowe hera bibi ntakivamo indongozi nziza rero ibonekera ku nyifato yayo imbere y'ibibazo ubwo umuvuga uti turatora umutito reka tuje hamwe duteke umutwe je ndabona umuti ushobora kuboneka nico kintu cambere ngendegwako ku ndongozi ikigira kabiri ngendegwako no kugira imbono mbega ndiko njana hehe iyi komine ndongoye mbega ndiko njana hehe intara ndongoye mu mutwi wawe ukumva uti mbe nk'ubu abene gihugu bombaza bati wewe ufise imbona kazoza iyihe ku ikomine yacu ugacibabwira uti ikomine yacu izo imeze gutya vision rero ndababwire imbona kazoza ni nkuko wewe umenya ibizoba bitarashika ntibirashika nk'ubu kamenya uti reka ndabakarorero ka Yozefu muri Bibiliya umuhungu wa Yakobo yagiye mu Misiri hamararonka imbono kazoza umwami niwe yayirose iramunanira no kumenya ivyo ari byo acahamagara umuntu rero abona kure aramubwira ati hazoba imyaka 7 y'agahimbo n'imyaka 7 y'inzara umuti rero ni iyo myaka 7 y'agahimbo ni murondera ibigega muze mujere neza ntimusesagure kugira ngo iyo myaka y'inzara y'ikigoyi muze muce mufungura ivyo mwabitse nawe rero uri indongozi menya uti mbega ejo hazobiki mbega mu mwaka uza hazobiki hanyuma uce uravuga uti kugira ngo ibi bishobora gushika tubitorera umuti reka bene gihugu tugira uko nkubo kavuga uti umunwa wose utegeza kuronka icyo fungura ugacumenya uti none abantu badakoze bizogenda gute ugacumenya ingene abantu bereka ivyo bokora kugira ngo umunwa w'icyo fungura nk'abanyagisagara bashobora guca bakubaza ngo mbega we kuvuze ngo kugira umunwa w'icyo fungura ngo tuje kurima ngo je no rima rijya kaburimbi cyaye no rima bijya bisima biri hajya izijya pave ugacubwira uti reka ndakwereke nawe ngaha ni ujejwe gushora ivyo abarimyi bimbuye ivyo agwiza mwimbu bimbuye none wewe ni wagenda kubitora ukabashorera umusesekara wabo ugacubishora kuri abo bandi mu bana ntuzoronka inyungu ukaronka n'ivyo ufungura noneho ntumutoreye umuti kwaronka umunwa uzoronka icyo fungura rero mugire vision umwe wese n'aba chef de quartier mubabwire muti twereke vision ya quartier yawe twereke vision hanyuma bene gihugu uriko ubigisha iki kugira bashike kuri vision iyo ni inkingi ya kabiri y'umuntu w'indongozi ategerezwa kugira imbono kazoza yaho arongoye ikigira gatatu rero ni kububishoboye nta muntu azi byose arenga uca avuga none jewe ga yemwe ko ntazi byose ndabishoboye kububishoboye icambere ndakubwire banza wowe wiyumvire ivyo ushoboye hariho impano ufise wavukanye nico gituma bavuga yuko Imana yahaye impano zidasa ku bantu bose umaze kubona impano yawe uca uvuga uti mbega iyi impano yanje no yiteza imbere gute erego urashobora kuba musitanteri bagushize kuri liste udafise impano yo kuba musitanteri nko budashobora kugirisha inama abantu birabaho muga rero ko bamaze kuba musitanteri ca wiga uti mbe musitanteri ajejwe iki uce wita ku rutare gushikaho bishobora none hari urigira kuba president hari urigira kuba musitanteri nta wigira kuba buramatari no kuvuga wewe uca wiga ingene ushobora kuba indongozi nziza
iyo mpano ufise bakugomwe kugira bagushire kuri liste kugira bagutore niyo mpano nyene barondera wewe urashobora kuba utayizi mugabo barayizi none rero yirondere gushikaho uba nk'umuntu w'umuhinga ashobora kwereka abandi ico bokora kugira bitore uvuga uti iki kintu ni giki jewe kuko umuntu akora ico akunda n'ikomine yawe ubuyikunda uti none ikomine yanje nkunda ndayikunda imeze gute ugaca uvuga uti ndayikunda imeze kunuku uti ngaha rero sindekura ntegerezwa kubikora gushika ndabishitseko iyo niyo leadership etre compétent ukumva yuko ushoboye ico kintu bagutoreye ikigira kane kumenya gufata ingingo hajya n'ikintu gikomeye burya hariho abantu bavuga yuko ari indongozi mugabo hagaze gufata ingingo niba baraza wumva ngo narindindiriye intumbero nuvuga ntuzi gufata ingingo ico kintu kirakomeye gufata ingingo bisigura ko ubunyene uca utangura ibikorwa mwebwe nofata ko mumeze nk'intwaza ngabo nico bita decision rapide imbere y'ikintu cyose kumenya guca ufata ingingo ubimenye uvuze ngo zofata ingingo ejo ubuhejeje guhagarika ibikorwa ingingo yifata uno munsi kuko bakubwira yuko umunsi wose ufise amagorwa yawo udatoye umuti w'ivyuno munsi ntuzotora umuti w'ivyejo kumenya rero gufata ingingo ibereye mu gihe kibereye kuko ugacererwa ahubwo mu Kirundi ho barabivuze cyane bavanga umufa w'imbwebwe ngo nyiba bwushushe no kuvuga yuko wewe ubonye imbere yawe ibintu bikenewe abene gihugu bakeneye cufata ingingo kandi ukavuga uti ya ngingo ni nziza ubimenye rero yuko wewe imisozo kamuhanganye n'ibibazo kuko hasi mwijuru ni kwisi hari ibibazo mugwa muhanganye navyo ivyo bimenye ko abene gihugu kiya kibazo ciwe ni kibazo cawe kugira ufata ingingo wame witeguriye wamugavye gufata ingingo kuko ibibazo vyamaho umenye yuko umwene gihugu arafise ibibazo utegerezwa gutorera umuti ugafatira ingingo ica gatanu no kugira ubumwe ntushobora gukorera ahantu hatagira ubumwe uri rero indongozi nico kintu uharanira ingene mukorera mu bumwe mwese muri kumwe ico kiraranga uburongozi bwiza ikomine sanze hari yutugwitugwi ucumenya ko nta burongozi buhari uburongozi bwiza nuko abantu bamenya gukorana ukamenya yuko uyu arazi ivyo burimyi uyu n'umucamanza uyu nawe n'umuganga abo bose ukamenya ingene babumwe ubwo bumwe rero ni wewe ubuzana hanyuma bose umwe wese agakora azi ivyo wundi mugenzi we ariko arakora mugakora an equipe ivyo ni mwabishobora muzoba mutsinze igituma rero ndababwira ko indongozi nziza uyirabira ku intambwe ivyo byose ndababwiye irabishoboye nico gituma uzobona intambwe ntuzobona ikanguka ngo irafise ibibazo irabizi nico gituma indongozi yamizi ku bibazo vyama bihari hanyuma intare n'indongozi nziza iramenya iti ejo tuzorya iki ikamenya gukingira abana bayo ikamenya nk'ise w'umuryango w'ukuri ako niko ndabatekerera ntimwave rero muvuga muti ngo abamama ngo ntimuri intare muri intare gose hariho ibikoko bibiri babonera ko uburongozi bwiza ni inkona n'intare kandi abarundi barakunda inkona bakunda n'intare abagumyabanga nibo benshi mu gihugu ni inkona abarundi bose n'abatari abagumyabanga ni intare rero mwumvise yuko Burundi gaha bwajeje gukira kuko kuzana ariyo leadership kuzana ubwo burongozi bwiza butuma bene gihugu bumva batekanye bafise uburongozi mu gihugu namwe mugende mu ikomine yanyu mugire ituze bigende neza cyane kandi ndazi yuko Imana izobahezagira